Shani birashika kweli kandi sinaza ko vyoshika kubera ko umuziki nyene kuri twebwe n'ubuzima bwa misi yose urumva ni nkizi mpemu duhema ngaha ku muziki twe wadukuye kuri ataho muziki je simba nkiri Gitega urumva n'ibintu vyo kurira indege ngira sinzi ko nari kuzopfa ndayuriye ngiye hehe gukora iki uravyumva rero oyo uribwiye kurangura byo byose bibaho akaribani ibintu bisanzwe oya rero jewe sindaba perturbe kubera urukundo ngo bimbuze gukora umuziki ntibirashikana rimwe kandi sinibaza ko vyoshika ahubwo ngira vyompa inspiration ahubwo zarashitse uronka inspiration ya kuandika ngoma kubera mama aleka nakuvuruga sana ntibirashikiye kuri jewe muganda amaze mpora ndonka ama inspiration y'indirimbo z'urukundo kabisa n'ivyo mbona ku bandi ndashobora kubona nk'umukopine wa Bifes nkabona ukuntu baberanye ukuntu urukundo ruryoshe hagati yabo cyangwa ukuntu ariko baramuvuruga urumva nkaca ndirimba ati genda amahoro nkaca nandika ibindi bintu urumva birashika ariko nta munsi n'umwe kabisa urukundo rurambuza gukora akazi kanje. Nice one. Story fise nuko Bface wewe waragize uruhara. Le fait ya Double J kuva muri Bantu Bwoy. Makuru fise sinzi ko uraza gushishwa kuba clear kuri ico kintu. Nuko Bface yaragize icakoze kugira Double ave muri Bantu Bwoy. Bface yaragize imanuro yahaye Double kugira ave muri Bantu Bwoy. Bface hari itafari yashizeko kuri Double J kugira ashobore kuva muri Bantu Bwoy. Cyo kintu kivuze kwiki. Nivyo ndakubaza gato atitafari bavuga n'ibintu by'amabuye kwere ndambaye ba je ndi mu maso umva ko inzu yari bomba canke nararikuye Double yaraza guhanuza wewe kwa kundi ngendo my brothers sivyo akaza guhanuza wewe akubwira ati abana bimeze kunuku wewe ukacumubwira ati bro quitte le champ je ntare bonari imfise no muhamagaramwe kubera iyo ubwiye umuntu ngo va ngaha nuko umufise aho umutwaye umwereka plan umwereka plan none ndamubwiye ati vayo ntagiriyo nibaze yuko vyinshi ajamwo ndabizi kandi arakuze sinibaza ko nava ndamuhanura ibintu adashaka ngo abikore mugabe icunzi coco vyinshi biba turabiyaga no kuvayo nibaza ko twari tumaze kuganira akambwira ati je kweri buryo uko biri kose ndakeneye kuba independent. Wamuhanuye gute? Uri supportive hivyo kubera ko nanje nigenga navuze ni okay wowe hakaba hariho kweri ibibazo yahura navyo rega sindabimenya vyose canke avantage yari afise sindazibona zose je ndamubwira ni ukabona yuko hari ivyo ugura we feel free ukora ivyo umutima wawe ubwo hano ukubwira nimba ubona naho ubona Bantu Bwoy ifise akamaro kanini kuri wewe igumireyo mugabe iconzi coco still arayubaha Bantu Bwoy irafise ico yakoze for real ariko no kuba wigenga kenshi walahi biraryoshana gusumba uko kuja hano renda gusaba uruhusha kubera hari ukuntu impene iziritsirisha ahantu bashaka abayiziritse mugabe yiciye ikizirikirisha ishaka yonyene so rero bisigura yuko muri no mwanya arajera ibintu byose uko bigenda hari igihe nk'ubu je nanje ngiri muri Tribeca hari imanza bambuza kujamo kandi ari za famille ngo nta musana agenda mu rubanza urumva utobere kuri cha brand ngo ni bibi urumva nifotoje n'abantu bangahe ngo yango ntibakumenyere umuntu washoboye ibyo bintu nanje rero ngene meze mu buzima bwanje ndanka gutsitaza umuntu uwo muntu yarinze azaho gusaba ifoto nuko ari umufana wawe uraza agiye ashavuye kubera ico kintu yagusabye ifoto yonyene numva nyene hari utuntu tumwe dutsitaza umuntu ariko lebo nyene ivyo byo ibintu bitoya hariho n'izindi contract tuba dufitaniye zigoye cyane ugasanga bakwemerera ibintu ntibanabikore ugasanga nyene wewe ugiye kuvyishuza bakubwiye urindire bigatwara igihe niho uhera utangura kugira amantu ze ama idea yo kuvuga ati ibintu ifuko ndabivamo ariko
je sinibaza ko vraiment je iryo tafari narishizeho cyangwa narikureko aje sindi mu maso sinubaka mugabe iconzi coco yavuye ndabizi navuze ni mutama wewe before ko abafana bamenya yuko double yavuye muri Bantu Bwoy wari ubizi none ko twirigwana none wari tubona no sha amaresitora twinjiranye arayazi nyene aravyikeka ariko wone wavyikeka nyene ko je nabonye lettre ya madavuga ati okay it's fine wavyakiriye gute nega kabiri bon next question okay none n'ikindi kibazo kandi turashirinze kabosi reka turayaga okay none umutubaza wenyine twabona yarahomvye canke yarungutse sasa basali muragoba journaliste lakini kwa kuyaga hari oya mugabo je kubgaje ndibaza yuko twarabonye two turabona izindi big step bakaragira double J sivyo kandi n'ibintu twese twa twifuza umuntu wese abifuza iterambere ry'uwundi nimba uko biri kose ni fresh sana J le 28 concert Paris grand frère man uzabica simani bikora kuva ryari urumwicanye ngo uzobica kwe nzobagandagura bana twe n'ubuntu bw'Imana nyine byaraciyemo nyine tuzagenda guhura n'abafana bacu bo mu Faransa baba mu bihugu bya Buraya rero cyo no basaba nuko boza kudushigikira kabisa n'abarundi nyine badushigikire badufashe kuvyamamaza kubera ko ntitugiye kuririmbira ba Macron canke abandi bafaransa ba Mbappe tugiye kuririmbira abarundi bene wacu afune ntibari mu n'abanyarwanda peut-être batuzi urumva rero baze badushigikire nyene banatubone turyoherwe nabo urazi ko baba bakumbuye no kumva ikirundi baba bakumbuye kumva indirimbo z'abarundi rero nibaza ko azoba ari ibirori nyene abarundi bose batari mu gihugu ariko bari hariya bazoshobora kwishimira kandi bakumva ko banezerewe ko bari kumwe na bene wabo n'inshuti zabo kuva imuhira i Burundi kabisa ukadabo new generation mubanye gute kwajo muri kino gihe umwe wese amaze kuyumva yuko ndi hejuru ya naka nifise hit kurusha naka right now nije ndi on trend kurusha naka bimeze gute kwera yuko turabona ba grand frère bacu shatse kuvuga Sadbi Big Fizzo hariyo unity hagati yabo sivyo hariyo unity bega kuri new generation kuri amaraso mashasha za nyindi sounds mubanye gute gerageje kubiraba aba fans baravuga ati uyu fulani anamkulia showbiz fulani uyu anamkulia showbiz fulani wibaza yuko nuko mubanye nimba atari banga biravana n'abasani ko ntitwohuza twese nango kubera ngo turabaririmbyi twese kubera dufise imico itandukanye hari abo usanga bakuriye ahantu hatandukanye naho wakuriye kubera umuntu n'umuntu ko ari kose naho ari umusani kandi nawe ntuhuza n'abantu bose rero nyine rimwe turagerageza kwerekana ubumwe ariko nyine umuntu akweretse ko atabuhari nyine ufata ko atabuhari ariko rero ntikibuza gushyigikira ibikorwa byiza urumva naho tutuba abagenzi ariko nyine wakoze igikorwa je nkagikunda ntibimbuza kwerekana ko igikorwa kirenze kubera ko iyo werekanye ko industry yanyu irimo impano zirenze canke ko mukora ibintu bikaze urumva ni kuneza ya twese urumva rero nk'ubu nka Bifesa akoze indirimbo ikaze jewe nkayiposta umunyamahanga yibonye avuga ati abarundi baratwica ubo basaze rero nubwo tuzoba dufitaniye ubucuti na Bifesa nyene ntikimbuza nyene gushigikira umuziki mwiza ariko nubwo bucuti burakenewe kandi rero iyo umusani atabushaka nawe mugenzi we ntubuforce uravyumva rero je nibaza ko buhari nyene kuri bamwe abandi barashiramo ubujyajya ariko tuzoshika tu pole
ariko nyene sinokubwira ngo ubucuti ngo burahari ngo ijana ku ijana kubera ko ingene bimeze kabosi nyene jewe ndamaze kubona abaririmbyi benshi baza ugasanga umuririmbyi araje bari bamukompara nka Bface akarorero afisa akaririmbo gakora mu kompara nawe urumva yatanguye kuririmba uno munsi amaso yose aciye ahindukira kuri uyo mupeti avuga ati n'uyu umva deja nk'amamedia cyane mwebwe ari ukuntu muca mutwereka ko kumenga amamedia CF saka kamatsi acha kwereka ko kumenga ubuhaji undi mupeti umva baca bamuduza wewe mu kukumanura wewe urumva bamudugiriza kuri wewe rero biramaze gushika ku bantu benshi nyene ukababona ugaca usanga imyaka 2 imyaka 3 biraheze uravyumva mu nyuma rero uwo muririmbyi yarakweretse nyene ko ari we babalao agaca garuka gusaba collabo canke akaza kukubwira ibindi bintu mukorana yarakwiteranije ko niba ari vyiza nyene twobifata nyene easy nyene ukavuga tukoze hit ni fresh kubera gukora hit siko gushika kure uravyumva gukora hit siko gushika kure kubera hit ntihakenewe imwe abantu ntibumviriza indirimbo imwe umunsi wose cyo wumva rero umwaka wose ngira ngo urabibona hageze performance uravyumva usanga uri kurayisubiramo uravyumva urashobora gukora indirimbo imwe ugaca usanga okay dufate je ndakoze hit imwe Fizo afise 10 nije nca ndamwiyemera ko gutega inshuti yanjye ubihera umva nyene ari ukuntu nyene umupeti aje agakora imwe zibiri we nyene acabona umenga ntakuye kuzararamutsa Bface ntakuye kuzararamutsa Double J uravyumva rero nicyo kintu wari kurambaza ati ubumwe hagati yacu rero mu gihe uwo mu petit frère cyangwa mu grand frère akweretse ko ubunye yikomeje ko adakeneye support yawe ko adakeneye na yambu yawe kucupa wesh ukabandanya ukora ibyo wawe ugakora ibyiwe urumva gusa bavuga ikidahura n'imisozi urumva muri uyu muziki turakeneraniye sana kandi sana dufate nk'akarorero Diamond hari abaririmbyi benshi nyine bamwitiranije ko sana bamwe baramwima amakolabo canke bagira iki ariko uno munsi niwe boss wabo ubu bose baza bambwira ati boss none uwo mpa ni deal ya show kabisa rero ibintu birahinduka tube hambo nyine dukora akazi kacu bisanzwe apana kubishiramwo izindi mvo apana ku actinga nko kumenga urarengeye abandi bose urumva mwose afise part yiwe muri no industry kabisa. Yes brother. Ngoma ndabaye je mukina je bakina pierre papier ciseaux utsindu ndacabaza ikibazo ndisivyo pierre papier ciseaux uratwona ikina uratwigisha okay na kibazo ibuye urupapuro n'umukazi so uragira gusha mwe babiri muragira ndavuga pierre papier ciseaux ugize guca hanye hama Bface nakagira ukubonye uzo umutsinze zo bari ipapuro kwibuye sivyo pierre papier ciseaux Bface agize ukubonye ukagira guca uzo umutsinze ibintu bamubaza ikibazo you ready abafasha ko examen zigarutse pierre papier Nessa magita ciseaux okay twagikana pierre papier ciseaux mubaza ikibazo yagize ciseaux bagize urupapuro ndabona newe ubona uzogaruka kwe kubera ngo ndafise ubwoba hari umwana ndiza yari blague chenzo garuka n'ukuri kw'Imana sama projet mfatinisho ya mbere chenzo garuka ndavyemeye ubundi Burundi kubi turagiye ngani gatatu okay turagiye pierre papier ciseaux mubaze okay Bface ari amakuru twumvise avuga ko biya bihe be hariya muri Australia hari hakanye hari hashuye hari hakanye bavuga ngo bijya bihe wamaze hariya ituru ya kabiri
muziki hezi kwezi n'indwi ebana ngo wari wifunze ikimere hariya ebana muri appartement isara cyane nyene muri kugisi yari yatitaye ayo makuru niyo cyane n'urukuruku wapisiyo kuri umugenzi narakubwiye ko ntarakupreza ufite nko kuba ari umugenzi wanje akambaza ikibazo nk'icyo mu bantu bose nari gupresent imbere yiwe urumva yari kuba uwa mbere yari yitaye mu kimere ntushobora kubimpisha none oya sinobigwisha kubera urukundo rumeze nk'inkorora burya hajya urazi ko rutaraba n'imyaka gishobora no kuba kindusha imyaka 40 shobora no kuba atari urukundo ugasanga ni gishuga mami oya ivyo sinibaza ko nobiyubira kubera je simfaking wowe usanzwe nzi ndibaza neza ko mu mahorasyo sinabayemwe yabayazi jewe ntagukunda si arayazi nta nakimwe jewe fakinze gato imba mfashwe nta sinshora urukundo narugiyemo no sinshora yari totomo bro imbeho yari mukunyica turagiti boro pierre papier ciseaux Ayagese bagize let's go pierre papier ciseaux ubuye kweli je nagize ubuye yagize namubaze okay agakuru ka nyuma nashaka kubaza ngo nivyo ngo mwaramupfuye mona world abona drama amakuru numvise avuga ngo umva ngo mwese muramukunda urumva kandi n'umuntu wanyu wa hafi sana rero ivyo bintu murabipfa cyane bo nabikubwiye usanzwe uri umuntu wa hafi wiwacu sibyo yaba kuri dramati anje gutwenga unyumvira yama haba kuri dramati haba kuri mona warda haba kuri jewe twese ari proche yacu none wowe wabi na nakimwe ububizi ko cyane ni wavyumvise wawe cyane kuruta baya turaramukanya mugani nitubonana kenshi nka bo je nibaza yuko kweri vraiment mono jinaza ko namumenye before ya dramati sinaza ko ico kibazo conshikira kandi jewe sinigeze crashinga mona cengo ndamukunde umufata nk'umugenzi bisanzwe kuva muri 2019 ndibaza indirimbo yiwe ya mbere harimo ijwi ryanje introduction y'indirimbo yiwe yitwa nshaka hama après no mu ndirimbo yanje yitwa ndabe niwe yashoboye kwactinga nk'umu video vixen ivyo byose nibaza yuko dramatima kigeze gatera oya vraiment kandi gusa ntaca ntwaye ego vraiment she's so beautiful mugabo ico gihe cyose ni mwiza vraiment uyu mudafe kumwe afsakana uyu petit ni mbaya sana nisikilize ko turaganira kandi ayasamaze ndiko kandi jewe umviriza mona ico gihe cyose twamenyana je n'abandi yankuple so mbafise ubwoba bwuko Jenny niza kuyatasha kuri we ejo ndashobora gusanga nitaye mu kibazo kubera mbafise uwundi je ibintu byo guca ku ruhande si ibintu byo wanje nkunze umuntu ndamukunda ndamuhevye naho nkaja kuwundi cyangwa nkabiheba byose ni choice yawe mugabo naga sentiment getse no she's my friend turasohoka turatembera henshi baratubona twagiye nyene twicara none gafere Paris kushoto ili utapigaje à gauche à droite bro turangiye à gauche à droite ariko bimwe kiri kungo doza sasa bimwe Tendele ama tusiende waravijo kirikaza cyabwira ngo rekasho niherere muri hangout ngo utaduze ukuboko mukubiti ko ndokiriko kandi vyongeye kandi hazoba hari abarundi benshi umva narusanze nka Mbappe aje kuri abasho yaje Mbappe yaje nyene baramutranslating baramusubiramo abandi baragira kandi umuziki naho utabumva ivyo umuntu ariko araririmba vibe tu na vibe urayumva turumva ati Burundi uyu muziki w'u Burundi kabiri ata vibe tu amapiano harahatari ndabo umwanya ni gwa kugira ico ugiye abarundi bakora gukurikirana abarundi bari Belgique bari Paris bari Bordeaux anos muzogira show the time is yours kugira
yeah ibintu bigende fresh sana ya abarundi bene wacu abanyarwanda abantu bo muri East Africa n'abandi nyene batuzi rero bazoze kudushigikira le 28 ni Paris bazoze ari benshi ibintu zameze neza hama le 5 ni Bruxelles hama le 11 ni Lyon hama Toulouse le 25 kabisa hama izindi show zikurikira turacavugana nabo tuzobamenyesha na mudansere muzo kwifuza performing inyuma muzoga na mujanye cyane Samanda Amandri bro challenge bakita gute aka signature ka Bantu Bwoy ni gute yo sakwenye nishadanganya ndugu yangu yeah signature ka grand frère ngenda ku i a none urutwe ni pastèque ubiravye neza ni itafari yeah nibaza ko umuntu wese aba afise signature yiwe ariko hano bivuga gute kwe ndabona kumviriza umuntu witwa Binman from Jamaica hariho akafise gashaka gusa nako nyene nikakakopi sana nimefanya vibaya turavukana utwo tuntu turadimu je baza yuko n'umuryango urashobora kuba ufise abana 10 kandi bose ntibanganye uburebure canke uko biri kose kandi sunda bashimira ndibaza yuko twagize bimeze fresh bifes we enjoy the show ndagushimiye wadukurikiranye tu début à la fin ndiza ko mwagize bimeze fresh sana ariko boss for real nati witeka yo kuba ndikumwe na Face on the floor hamwe na JJ ndaboji bafitaniye yabashashe yitwa Fiona ugiye kuri account ya Face on the floor ukandika Fiona ukore subscribe yumvirize commentaire munsi naco bidutwaye ugitega partage bari fresh sana ndakwibutse yuko this place kino kibanza turimo ni kibanza bita Malibu the only place unitwa n'abastar batandukanye the only place of safe vibe meze fresh sana the only place uje bakwakira neza cyane ndakwibutse kandi ukore subscribe kuri account yacu ya Jimbere magazine mazigena sora hangouts nkuko musanzwe bimenyera mugabo this time around ibintu bigikumera fresh sana so my brothers and sisters turangiza cheers kameze fresh sana kuita kwa mugabo yeah man